Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Nimuhora n'umukama. Bavukanye, turahimbawe no gukoranira muri ino ngoro y'Imana kugira ngo tuninahaze umukama, duhereze no mukayimisa. Uno munsi muri Ekleziya duhimbaza umweranda Inyasi wa Antiyokiya, umwepiskopi yapfiriye Imana, akaba n'umwigisha wa Ekleziya. Umwepiskopi atwigisha urukundo rw'Ekleziya. Umwepiskopi yigisha ubumwe hagati y'umwungere n'ubusho aragijwe. Kubw'ubwo rukundo yaremeye aratandagurwa n'ibikoko azira ukwemera kwiwe. Nico bituma rero tumwambaza uno munsi kugira ngo natwe tugire ukwemera gushitse, ukwemera kutagira ubwoba. Jewe dusangiye no mukayimisa, ndi Patiri Lambert Niciteretse, ndangurira ubutumwa mu biro bikuru by'inama y'abepiskopi katolika y'u Burundi. Umukama wacu Yezu Kristu uno munsi aratwigisha ingene twokwigenza imbere y'amatungo yo bwa kw'isi, akatwereka yuko ubuzima bw'umuntu butava ku byo atunze, ariko buva ku cari imbere y'Imana. Ibituma tutayoboka Imana nk'uko bibwirizwa n'umwina w'ivy'isi. None rero kugira ngo twumvirize neza ijambo Mukama yateguriye, nimuze duce bugufi tubanze dusabe ikigongwe ku bicumuro vyacu. Ndireka ku Mana mushobora vyose, Nakwimwegereye wacu kuko nashimye cyane mu vyiyumviro, mu mvugo, mu ngiro no mu kuragizwa na tegerezwa. Ingorane nacumuye, cumura n'isi, cumura n'ibirahana. Nico gituma nabaza Mariya muhimbazo yamyamurikira, n'abamarayika n'aberanda bose, namwebwe bene wacu, musabire umukama Imana yacu. Imana ugira vyose nitugire ikigongwe, maze niyamara kuturekura ibicumuro vyacu iduhe ubuzima budahera. Amen. Mukama tugirire ikigongwe. Mukama tugirire ikigongwe. Kristu tugirire ikigongwe. Kristo tugirire ikigongwe. Mukama tugirire ikigongwe. Mukama tugirire ikigongwe. Dusabe. Mana mushobora byose kandi wamaho, wewe uhora utera iteka umubiri mweranda wa Ekleziya yawe, kubera ya ntahe aberanda bagushingira mu kugupfira, turagusabye ngo kwa kubabara kurinahaye twibuka uyu munsi kwazaniye Inyasi mweranda urinahazwa bwamaho, kutubere natwe isoko ry'intakama y'ubutwari. Tubigusabishije Yezu Kristu umwana wawe n'umukama wacu, we Mana musangiye ubuzima n'inganji hamwe n'umutima mweranda mu myaka yose. Ivyo dusoma mw'ibara umutumwa Paulo yandikiye Abanyefezi. Nshuti zanje, aho mwari abapfu bishwe n'ibibi be n'ibicumuro vyanyu, kuko mwahora mubigenderamwo kera, mu gukurikiza imigenzo y'iyi si, no mu gukurikiza uwiharije ubukuru mu kirere, ari we wa mutima uguma ukomeza
igikorwa cyawo mu bantu b'intabarigwa. Kera natwe twari muri bo mu kuganzwa n'ivyifuzo vya kamere yacu y'abantu, tugakora ivyo ya kamere n'ivyifuzo vyayo bishaka, kandi ku bwacu twari twagenewe guhanwa nk'abandi. Ariko Imana n'umutunzi w'ikigongwe, kubera rwa rukundo rwinshi yadukunze, aho twari tugira abapfu bishwe n'ibicumuro, Imana yatugiranye bazima na Kristu, mubamukize noneho kubera ubuntu bwayo gusa. Kandi yatuzuranye nawe, itwicarikana nayo mw'ijuru muri Kristu Yezu, kugira ngo yerekane mu myaka izoza itunga ry'agahebuza ry'inema yayo mu kutugirira imbabazi muri Kristu Yezu. Koko ubuntu bwayo nibwo bwatumye mukira kubera ukwemera. Navyo nyene ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabirano y'Imana, ntivyavuye ku bikorwa, kugira ngo ntihagire n'umwe yishimagiza. Nanone turi ibiremwa vyayo, twaremewe muri Kristu Yezu ngo dukore vya bikorwa vyiza Imana yaduteguriye ngo tubigenderemwo. Ijambo ry'Imana. Imana niyo yaturemye, natwe turabayo. Yemwe abari ku isi yose, nimuvugirize umukama impundu, nimumukorere umukama n'akanyamuneza, muze mu nyonga ziwe muririmbe. Mumenye yuko umukama ari we Mana, niwe yaturemye, natwe turabiwe, turi ingabo ziwe, turi intama zo mu busho bwiwe. Imana niyo yaturemye, natwe turabayo. Nimwinjire mu birimba vyiwe mumuninahaze, mushike mu ngoro yiwe mumuririmbire, mumuvyinire, mumushimagize. Imana niyo yaturemye, natwe turabayo. Erega umukama ni mwiza, urukundo rwiwe rwamaho, arakwiye kwemerwa mu myaka n'imyaka. Imana niyo yaturemye, natwe turabayo. Tegurira umutima wanje imihango yawe, ku buntu bwawe unyereka amategeko yawe. Alleluya.
w'abahisi umwe ava mu ishengero ryari rikinje, abwira Yezu ati, muhanyi, bwira uwo tuvukana agabanirize ku iragi rya data. Yezu aramwishura ati, mbega wa mugabo we, ninde yangize umucamanza wanyu canke ngo mbagabanirize ibyanyu? Araheza Yezu abwira ishengero ati, nimwame mugavye, mwirinde ubunibuni iyo buva bukagera, kuko ubuzima bw'umuntu butava kwitunga atunze. Araheza Yezu abaciriye umugani ati, habaye umuntu w'umutunzi, imirima yari yamukundiye arimbura byinshi cane. Nyamutunzi aribaza ati, mbega nza kugira nte? Kw'ibigega byo kwimburiramwo bidakwiye. Atoye uko aza kubigenza aribaza ati, nzosambura ibigega byose narisanganywe, hanyuma nubaka ibindi bibisumbye ubunini, mpejeje nimburiremwo ingano n'ibindi vyimburwa. Hanyuma mbwira umutima wanje nti, wa mutima we, kubitiza akajisho kuri ivyo bigega, usanga bizokumaza imyaka myinshi. Ubu rero niwiruhukire, urye, unywe, wigirire iminsi mikuru uko ushaka. Niho yumva ijwi ry'Imana imubwira iti, ewe kiburabwenge we, muri iri joro nyene umutima wawe baza kukwaka. None iryo tunga ryawe riza gusigarana nde? Uko niko bizobera uwishinga kwihamira ivy'isi, ntiyibuke ibizomutungisha mu vy'Imana. Nirushimagize inkuru nziza ya Kristo. Bavukanyi, tuzikane gatoyi rino jambo ry'Imana dushikirijwe, twumve ico Yezu atwigisha n'inyifato ibereye kugira ngo dushobore kwigenza neza mu matungo yo ngaha kw'isi. Umukama wacu Yezu Kristu aradukebuye kugira ngo tureke guhendwa n'amatungo yo ngaha kw'isi, amara umwanya urume rumara. Turondere inyabo n'itunga nyaryo, iryo naryo ni Imana nyene, bwa bwami bw'ijuru yama aduhamagarira kwinjiramwo, kuko aribwo buhigwe nyabwo bw'umuntu. Yezu aciye aboneraho kutwereka inyifato ibereye imbere y'amatungo yo ngaha kw'isi. Ntitube rero ibiburabwenge ngo turye, turyame, dusinzire nk'uko umengo ubuzima bwacu buzoherera ngaha kw'isi. Inyigisho Yezu aduhaye uno munsi ayitanze inyuma yaho hari umuntu avuye mu ishengero ryamukurikira, akaza amubaza ati, muhanyi, mbwira uwo tuvukana angabanirize ku iragi rya data. Iki kibazo abajije Yezu ni ikibazo cerekeye ubutungane. Uyu muntu birumvikana yuko afitanye ingorane n'uwo bavukana, kandi birumvikana ko uwo bavukana yatwaye ibintu byinshi ku iragi rya se. Byarabananiye ko bumvikana, none nguyo aje gutabaza Yezu kugira ngo abatunganirize, abafashe kugabangana neza iragi rya se. Inyishu Yezu atanze iratangaje.
ati mbega wa mugabo we ninde yangize umucamanza wanyu canke ngo mbagabanirize ibyanyu? Ni nk'uko yovuga ati mbega byarananiye kugabangana mwebwe nyene, mwarabuze abantu babatunganiriza. Uyu muntu by'ukuri arihenze rwose mu gusaba ko Yezu yomubera umucamanza. Aramwihenze ko rwose, amwitiranije n'abandi bigisha bari bafite igikorwa cyo gutatura amatati hagati y'abantu. Ntazi neza rero igikorwa ca Yezu. Yezu ntiyazanywe no gutatura amatati ari hagati y'abantu no guca imanza. Ubutumwa nyamukuru bwa Yezu nubwo kumenyesha inkuru nziza y'ubwami bw'ijuru no guhamagarira abantu guhinduka. Twabe twibuka amajambo ya mbere na mbere Yezu yatanguriye ko kwigisha agitangura ubutumwa bwiwe, naho nyene yashimikiye yavuze ati nimwisubireko kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Aho niho hashingiye ubutumwa bwa Yezu. Igikorwa ca Yezu rero nico kwimba mu mizi ikintu cyose gituma haba amatati hagati y'abavukana kugira ngo akirandurane n'imizi. Hakuraje ishinga no guca imanza z'abantu, Yezu araje ishinga nyabona no kurandurana n'imizi ibintu bituma haduka amatati, haduka imanza hagati y'abantu. Igituma ni kubera iki haba amatati hagati y'abantu, injyane nyinshi? Ni kubera iki? Kubera igicumuro. Ico naco igizwe n'ibintu byinshi. Kubera akarenganyo, uburyarya, umwina w'ivyisi, ukurondera inyungu birenze, ikinyoma, inda ndende ituma umuntu ashaka kurya ibyiwe n'ibitari gwiwe, hamwe n'ibindi. Ivyo nivyo bituma haba amatati mu bantu n'imanza zidahera. Yezu rero arabona ko amaze kurandura n'imizi ivyo bituma abavukana bajyana bapfa ibi na biriya, nta matati canke imijyano vyosubira kubaho. Abantu boheza bakabana neza nk'abavukana, bakabana mu mahoro. Tukiri ngaha nyene hariyo iyi nyigisho yindi twohakura dufatiye kuri iyi nyishu Yezu yahaye umuntu. Nukuvuga kumenya kuza turatorera umuti amatati yaduka mu muryango, mu mibano hagati yacu, tukitorera umuti twebwe nyene tutiriwe kuza turagora abo hanze. Iyo hadutse amatati mu bavukana, ni ngombwa ko abajyango baheza bagafasha kugira ngo bumvikanishe abavukana, hakurinda ko bishika mu manza, kuko harinze haba urubanza ibintu biba byayangaye. Muri make, iyo hadutse amatati hagati yacu, dusabwa gushira imbere ukumvikana no gusubiza hamwe tutarinze kuja mu isentare. Yezu rero bavukanyi yanse kwisuka mu bibazo by'aba bavukana, ariko nahagize atyo ntashigikiye akarenganyo gatuma mu bavukana hagira uwugunga uwundi. Yezu amaze kwishura uyu muntu, aciye yerekeza amaso ku ishengero ryose ryari ngaho, ati nimwame mugavye, mwirinde bunibuni iyo uva ukagera, kuko ubuzima bw'umuntu butava kwitunga atunze. Aha Yezu ashatse kwerekana itunga nyaryo. Tumenye ko ayo matungo twirirwa turapfa ngaha ku isi atari yazoduha ubuzima. Ubuzima bw'umuntu ntibuva ku byo atunze, buva kuco ari imbere y'Imana.
nawe wotunga ibingana gute ntuce ugira agaciro mu bandi. Uzogira agaciro mu gihe uzoba ufise n'umutima mwiza, umutima w'urukundo, rwa rukundo rwo gukunda Imana no gukunda mugenzi wawe. Yezu ati nimwirinde ubunibuni. Ni ukuvuga kwirinda kwifuza birengeje, kwirinda kwifuza ibintu birengeje. Amatungo, ukwifuza amatungo arengeje si byiza. Twibuke yuko no kwifuza ibintu by'abandi ushaka kubitwara ari igicumuro. Iryo ni byirizwa, rya byirizwa ry'icenda rivuga riti ntiwifuze kwiba. Ntuzokwifuza inzu ya mugenzi wawe canke ngo wifuze ikintu na kimwe ca mugenzi wawe, nkuko tubisoma mu gitabo c'Inkuka igitabo ca 20:17. Murumva kwifuza, iyo umuntu ataguye kwifuza ibintu by'uwundi, mu nyuma igikurikira nuko abitwara agacaba rero y'amatati. Yezu rero aragabisha abo bose bafise inambu idahera y'ivyisi yo kwama baguma barondera ibintu vyinshi. Umwina wo kuguma umuntu arundarunda amatungo, akamana umutima wo gutunga vyinshi gushika mbere no kubidakenewe. Yesu ati mbega umuntu vyomumarira iki kwigarurira isi yose atakaje ubuzima canke aburoshe? Abarundi barayamaze bati amatungo menshi, amaronko menshi haziba amatwi. Umuntu ntaziba amatwi gusa, ntaziba gusa amatwi yo kumva abantu, araziba n'amatwi yo kumva ijwi ry'Imana. Uyu mugani Yezu aduciriye urabigaragaza neza. Uyu muntu w'umutunzi ko twavyumvise byose byari byaramukondiye. Umwimbu wari wabaye umurengera ku buryo bw'uko ibigega yari afise birengerwa. Acabwirizwa rero kubisambura kugira ngo yubake ibindi bibisumbya ubunini. Umwimbu wiwe wari wabaye mwinshi gushika naho mutera ingorane, kuko yabuze aho awubika. Reka no gutunga ibintu byinshi aho urabibika bica bishika ingorane. Amatungo menshi bwabo ntatera ingorane nyene, aratera umwaga, kuko umuntu atabagira amahoro mu mutima wiwe. Kiretse ko abura ikibanza bibikamwo n'umutima wiwe ntugitekanye. Aha ni nka hamwe usanga abantu bafise umurengera, bimwe bariko barabisesa kuko batagira aho babishira canke badashobora kubirya byose bikapfusa, kandi hari miliyoni n'imiliyoni z'abantu bishwe na kigoyi. Wa mutunzi amaze kubona ko yakwije, yaciye abona ko yashikiriye ubuhigwe atakindi gikisigaye, yibwira ati, acabwira umutima wiwe ati wa mutima we kubitiza akajisho kuri ivyo bigega usanga bizokumaza imyaka myinshi. Ubu rero niwiruhukire, urye unywe, wigirire iminsi mikuru uko ushaka. Aho uyu mutunzi aho yihendeye urumva yitwararitse cane ubuzima bwiwe gusa, aronke byinshi bizomutunga wenyene kandi imyaka myinshi, kandi atazi imyaka azoma. Yitwararitse gutunga ibizomubeshaho mu buzima bwo ngaha kw'isi, umenga azokwama, ariko urumva yatekanije ibintu byose kiretse ikintu kimwe gusa, yibagiye urupfu rwiwe. Mu vyategekanya byose ntiyumvira ko azopfa. Mu bibazo ariko atarondera gutorera umuti, ni ukuvuga kuba hano ku isi urupfu ntirurimwo. Yego nivyo ntawe urutegekanya, mugabo rufatanye n'ubuzima bwacu umwanya wose. Umukama arashobora kuduhamagara. Nico bituma rero uyu muntu inkuru nziza imwise ikibura bwenge. Nubu ameze nk'umusazi
kuko Imana izomwaka ivyo byose n'ubuzima nyene. Ni kiburabwenge kuko yarabuze ubwenge bwo kurondera ubuzima nyabwo, ubuhigwe nyabwo. Atewe kiburabwenge we, muri iri joro nyene umutima wawe baza kukwaka, none iryo tunga ryawe riza gusigarana nde? Ya matungo nga kw'isi ntazomuhekeza yapfuye. Na rero Yezu arangije atubwira ati uko niko bizobera uwishinga kwihamira ivy'isi, ntiyibuke ibizomutunga mu vy'Imana. None rwavukanye, ico dusabwe nuko twokoresha neza ivyo dutunze hano kw'isi uko bingana kose. Hakutubera intambamyi nitubikoreshe neza mu kubifashisha abandi. Nta buhigwe buhari bwo kujya wenyene ivyo Imana yaguhaye. Ntihagire uwibwira ko ahiriwe mu gihe ivyo afise abikoresha wenyene, atigera yibuka abo atana kimwe bafise. Nta kamaro ko gutunga wenyene. Ikibi so gutunga, ndetse ni vyiza yuko umuntu wese yotunga agatunganirwa akaronka ivyo afungura n'ivyo afungurira abandi. Amatungo siyo mabi, ikibi ni ingene tuyakoresha. Aho usanga umuntu yishimiye ayo matungo hano ku isi akibagira Imana. Iyo waronse amatungo menshi hanyuma akagutera ubwishime, hakukuzanira urukiza, ayo matungo aca kuzanira urupfu. Erega iyo Mana iduhezagiye ikaturonsa amatungo ntibishaka ko tuyigungana, ibishaka nyabona ko tuyasangira n'abandi ataco irengeje. Nitwamara rero kurangiza ubuzima bwo ngaha kw'isi, twame twibuka yuko Imana itazotubaza amatungo twashize canke amafaranga twari twaronse hano kw'isi. Izotubaza aboro twafashije dukoresheje amatungo nyene Imana yaraduhaye. Umuntu yapfuye nivyo twibonera, nta bintu bimwe agenda atwaye. Umuntu yapfuye ibintu bimuherekeza imbere y'Imana ni ivyiza yakoze akiri hano kw'isi. Ibindi vyose bisigara ngaha. Niturushirizeho rero kurangura ibikorwa by'urukundo, dusabikanye n'aboro ivy'Imana yaduhezagije, niho tuzoronka impera nini mw'ijuru. Dusabire Umukama atwugurura umutima, dushobore kwama turondera itunga nyaryo, itunga ridahera mw'ijuru, nukuvuga Imana yosa. Amen. Go
ngo ishano ryanjye rirwanyu ishimwe n'Imana Data ngira byose Zamora mbese muna yawe umunaza gushimazizina giwe yobezi birikibasi twebwe n'Eklezia yasenyerana. iri shikanwa riturutse ku buyoboke bwacu nirigushike ku nyota Mukama. We wakirije yo minyasi mweranda yabaye urubuto rwa Kristo ukamugira umukate utagira gahonzi kubera urupfu rwiwe ahogwa wewe. Tubigusabishije Yezu Kristo Mukama wacu. Horane umukama ko tugakurinahaza tugakwengurukira iminsi yose na hose wewe Mukama vyemweranda Mana yama umushobora byose kubwa Yezu Kristo Mukama wacu. Warahaye Eklezia yawe uburyo bwo guhimbaza umunsi mukuru wa Inyasi mweranda kugira ngo uturemeshe n'akarorero yaduhaye utumurikire n'inyigisho ziwe wongere utwamize ko ijisho kubera igisabisho ciwe. Nico bituma twihetse kubamarika no kuberana bose tugaterura urwo kunahaza kandi tukama tuvuga tuti mutagatifu 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 Mukama Mana y'ingabo ijuru n'isi bisazwe n'ubunazwa bwawe habwa impundu mw'ijuru ayakari n'ahazojwe kubw'Umukama nahabwa impundu mw'ijuru. Mana nzima niwe bweranda nyabwo niwe bweranda bwose bukomokako. Nico tuma tugusabye mureke mutima mweranda atagatifuze rishikanwa rihinduke ritube umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umukama wacu. Igihe bagera mufata agira ngo atangure kubara uko abyishakiye yafashe umukate arawukengurukira arawumanyura awuhereza abigishwa biwe avuga ati akire mujye mwese iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati akire munywe mwese iyi ni ikarisi y'amaraso yanje amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro ivyo murabigire munyibuka. Bana b'Imana ibanga ryo kwemera n'agatangaza Ego cyane Mukama turemeze ugupfa kwawe kandi turashemeza izuka ryawe gushika uzogarukira. Niho rero Mukama twibuka ugupfa no kuzuka k'umwana wawe tubagureza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro tukanakenguruka ko waduteye iteka ryo kurenguka imbere yawe ngo tugushikanire inkuka. Turatakambye rushimitse ngo tuba mweranda atwaranze hamwe aduha umutima umwe ko usangiye umubiri n'amaraso ya Kristo. Ibuka Mukama Eklezia yawe ari ku isi yose uzuye mu rukundo. Ibuka mu Papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Gervazi nabo bose bashinzwe umuryango w'abakristo.
niwibuke n'uyu mukristo agukengurukira ku vyiza umaze iminsi umukorera, akagusaba ko yokwama akugamburukira. Wibuke n'uwo muryango ugukengurukira ku myaka 2 umaze wubatse Rukristo, ukakengurukira ku kibondo baherutse kuronka no ku vyiza byose udahengeshanya kuwugirira. Bakaba basavye n'umuvyeyi wacu Bikira Mariya kwama bakandira. Mana nzima, niwibuke abasavyi bawe wahamagaye: Perpetua, Marc, Casilde, Oswald, Hubert, Henri, Joseph, Jeanne d'Arc, Jean-Baptiste, Gaëtan n'abiwe, Zakari n'abiwe, Leokadi, Marius Anani, Ignace, Maria Gloriose. Ko bari bemeye kubatizwa bakirushanya batyo n'umwana wawe dupfiriye, batabare basangire n'izuka. Ibuka kandi bene wacu bamaze kurenguka bakwitavye bizigiye kuzuka. Ibuka nabo bose bamaze gusezera iyi si, bakiri wawe bame mu muco w'ubuninahazo bwawe. Natwebwe turitakambiye twese tugire ikigongwe, tube dusangire nawe ubuzima budahera, twame tukwinahaza turi kumwe na Mariya muhimbazwa nyina w'Imana, na Yosefu mweranda umukunzi wiwe, n'abatumwa n'aberanda bose baciye kuri iyi si abatoni bawe. Tugusabye Yezu Kristo umukama wacu. Amen. Kukiwe hamwe nawe no muri wenyene, nutegwa iteka ry'usengwa, Mana Data mushobora byose, hamwe na mutima mutagatifu, wongera uninahazwe mu myaka yose. Nk'uko twabyigishijwe n'umukama kandi akabidutegereza, turubahutse kuvuga tuti: Dawe wa twese uri mw'ijuru, izina ryawe rihimbazwe, ubwami bwawe bube hose, icyo ushaka ntigirwe ku isi no mw'ijuru. Uduhe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi, utureke kuri ibicumuro byacu, nk'uko natwe turi kurera abatugiriye nabi, ntuduterane ibitwosha nabi, nyamara dukize akabi. Mukama turakuzambye n'udukize akabi kose, udutabaza amahoro muri iyi minsi turimwo, maze utugirire impuhwe, wamudukingira igicumuro, twame mwitekane itagira inkomanzi. Turindire ubuhirwe bw'ijuru n'ihindukira ry'umucunguzi wacu Yezu Kristu. Abatumwa bawe uti ndabasigaranye amahoro, ndabaha amahoro yanje. Nturabe ibicumuro byacu, raba nyabona ukwemera ku ekleziya yawe, witabaza amahoro n'ubumwe maze ishaka ryawe riranguke. Wewe nyene ubuzima n'ingoma mu myaka yose. Amen. Orana amahoro y'umukama. Yeah.
mwiriwe abatumire b'Imana, nguyu umwagazi w'Imana ngukura abantu b'icumuro. Mukama ntibimwe koza umutima wanje, bavuga ijambo rimwe umutima wanje ucukira. Urubuto rwa Kristo, amenyo y'intambwe azonsya kugira ngo mpinduke umukate utagira gahonzi. Jina wa Yesu mweranda.
dusabe. Nuduhe mukama guhemburwa n'uyu mukate wo mw'ijuru twakiriye kuri uyu munsi mukuru wa Inyasi mweranda. Uwo mukate nudufashe kuba abakristu kw'izina no mu bikorwa. Tubigusabije Yezu Kristu umukama wacu. Nezerwa Bikira Mariya Iruka rya jambo risamyana musamirizi rigashikira isi yagadutse rigarukira. Ese jambo w'Imana yigize umuntu mu mpagi yawe imurikira, yo biba mu mitima y'abumviriza isamirizi akanyamuneza n'amahoro. Umusha wawe umuvyeyi haranaze kubwa Ekleziya ingabirano y'agakura y'urukundo, nayo siyindi ni Radio Mariya, umusuku wawe muto muto muzabibu w'umukama. Umuryango wose wa Radio Mariya wewe nyene wakoranirijemwo abantu bose bo mu mashinga yose no mu ntara zose, urakwishikanyeko kandi uratangaje kuri umwamikazi w'umutima wawo. Ukwemera n'urukundo, ukwizigira n'amahoro nibwo butuma abana bawe bato bato bazoshikiriza bene wabo mu kwicisha bugufi no mu kuzigama ibanga. Garanzurira umutamana wawe ku magorwa y'isi, kuboro n'abagwaye, kubagowe n'abanakirenguka, no kubaguma barerera barondera umuco, bose barondere uburuhuko. Ese twoshikira tudatevye shagire shinema, aho umusha wawe utashoye uzosinda. Duhe kugukorera mu kuguhebera ubuzima bwacu, kugira ngo kw'isi hashike n'ingoga umutwenzi usayangana w'abantu barangwa n'urukundo. Mugabekazi wa Radio Mariya dusabire. Amen.